itangazo muvuga je ntaryo nabonye nk'umushikiranganje nabonye ibihuha bica kuri WhatsApp abantu amambasade arafise kumwe nakorana na leta ariko ikintu kibateye amakenga bandika ico bita note verbal bakayirungika mu bushikiranganje tukayikorerako kugeza uno munsi iyo note verbal ntayo ndabona urumva rero je nico gituma mvuga ati nabonye ibihuha kuri WhatsApp abarundi nka bose nkabona ariko bakoresha WhatsApp so ritangazo bwa ndabahumurize ndabwira yuko nta ngorane nimwe iri mu Burundi amahoro n'umutekano turabihagarariye na cyane cyane ko nabene gihugu nyene barabihagarariye amahoro n'umutekano yabiko ndababwira ko nta misi iheze abashikiranganje bose baciye mu ntara zose zo ntara zose rujya rukurukuru rwavuze nta nimwe abashikiranganje bataciyemo uwo kwivuna abansi ubutungane w'intora hagati mu gihugu n'umutekano eka n'abandi bashikiranganje bose barahaciye nongaha mu gisagara mwaravyiboneye ufise amaso yerekwa bike abene igihugu bafise amakenga y'umutekano barayavuga nta na kimwe batubwiye ubwo twe twibaza hariho izindi nyungu ziri nyuma cyane cyane murazi ko imisi mikuru twayikoze neza yo guheraheza umwaka nta n'urusoro rwavutse sinzi ko mwakurikiye mu karara imigwi y'abicanyi yari yigize akagarama Ruganda yose yarasambuwe guhera yari yatangiye gukora mu mwaka wa 2016 kandi barafise n'uburyo bwinshi yose yarasambuwe bose amadosiye yabo mu tungane ariko arakorwa twe twibaza ko ibyo bihuha ibyo gushaka guca intege abene gihugu mugabene gihugu nabo ntibahendwe abene gihugu ntibahendwe nibaje ku kivi bakora ibikorwa byo guteza imbere ntibavuga ngo umutekano ugomba uhungabane ngo masoro agomba avuge ngo grenade zigomba ivyo nabonye kuri WhatsApp twebwe WhatsApp turabisoma mugabo twashaka guhumuriza abene gihugu ko ivyo bintu twebwe tuzi ko ari binyoma n'urukurukuru rushaka guca intege abene gihugu rushaka guca intege abagendera Burundi ntimugaruke tubujya abarundi bari ku murindi w'iterambere dusange twese twagiye kwinyegeza cyangwa urabona ko tuko turuhungura abarundi benshi bari barahuze bahunga igihugu tuko turababwiye ati nimuze ntishobora kuja guhungura abantu tubazana mu gihugu tutari sire ko ari igihugu citunganije neza kujanye n'amahoro n'umutekano mu bw'ivyo ntibiduca intege na twebwe kuko turakurikirana twebwe ku munsi baba matari bariho ba mustanteri banyumba 10 abajejwe inyamirama biziriyo mu gisirikare ku mibibe z'igihugu niyo kira noneho mwarabonye ko nejo wundi twarungitse igisirikare kuja gufasha muri Kongo kuko twe twari kuvuga ngo tugiye gufasha abandi twe natwe dufise amamenase tugomba dutera oya twari kubanza kwikingira uno munsi rero igihugu ni nyabagendwa nta ngorane nimwe ihari ubukozi bw'ikibi buhari mu gihugu abunkozi z'ikibi zose tuguma tuzegeranye ku munsi nta munsi numwe tudafata inkozi zibiri mugabo hakuru twe bico duvuga tukati no gukinga turakinga kandi abene igihugu bari ku kivi nyamirama ziri ku kivi abasirikare bari ku kivi nta ngwane nimwe iri mu Burundi ni mutekana abene igihugu batekana nta kibazo n'abashaka kugendera Burundi nejo nibazi nta kibazo na kimwe kiri mu Burundi